Gakwarandwi ndi umuvyeyi w'abana batatu babiri bazima umwe atakiri muzima ego muri rusange no kuvuga gutyo. Naomi Leila Irakoze ndi umuvyeyi nkuko yabivutse w'abana batatu babiri bazima n'undi umwe atagihari hamwe na fondatrice w'ishirahamwe ryitwa Shamika. Intahe ya Shamika ni intahe itangura mu myaka 6 iheze. Twari aba jeune marié, hari haheze igihe atari kinininya kikiri gito cane, twagize mariage turyohewe, twiteze ibintu byinshi byiza mu buzima, notamment kimwe muri ivyo harimwo kuronka umwana. Sinovuga ngo twaratevye, ariko mu gihe co ndasama. Nabimenye gute? Kimwe mu vyereka umukobwa canke umugore ko yasamye ni kungene haba retard y'ama règle. Vyarabanje kuba mugabo urumva ubufise ico cifuzo nuko kuvyitega ko directement uvuga ati ni ibi nta bindi utaraja no kwa muganga. Hama ndabimenya naciye ngura test de grossesse kubera nyene kuvyitega cane no kubishuhira cane. Sinavuze ngo ndabimubwira hanyuma, nayo mubwiye nkibona iyo retard ari umunsi umwe nkambwira ati umve hariyo retard urumva. Ntagura test de grossesse iranyeka kuri positif, ndabimubwira directement. Hama urumva aho umunezero wari x100, hari hasigaye ko ngenda kwa muganga naho bikaba confirmé. Ngiye kwa muganga ico gihe twakorera hamwe mu mwanya wa pause biranka ko ndindira. Urumva bamwe bakubwira ati urarindira 2 semaines, indwi 2, indwi 3 urindire. Ivyo ntavyo nari ndimo, kuko kuva umunsi wa mbere mbona iyo retard nari nivyo nta bindi. Tuko turagenda je nagenda ndamubwira vyashitse nta bindi, nawe akaguma twenga kunyene. Acamwambwira ati rindira turabe urashobora gusanga, nkambwira ati oya ni ibi nta bindi. Hama tuke kwa muganga turagira ama examen byose, umva aca guha inyishu iri muri envelope yugaye, bo babiteze yuko ugira uyitware ku muganga ariwe aguha iyo nouvelle. Mugabo umwanya wo gusubira inyuma ko twacateze gusubira ku kazi, umwanya wo gusubira inyuma nari namaze kuyugurura ndondera ahantu hari positif. Sinaraba ngo barabiki, naraba ari positif, umva positif ca ndayibona. Nari ndyohewe gose, twari turyohewe gose uwo munsi. Sinovuga ngo bigiranwa ni iki kuko ari rya mbere premièrement samye, hama umwana wa mbere muri aba jeune marié. Urumva ni ibintu ewana byose biko bigenda neza nkuko ari kuba uvyiteze. Urumva atanumwe aza kukubwira ngo yasuko bigenda. Sanzwe n'umuntu adakunda kwerekana cane ico yumvamo, abivuze ko yavuze ngo maze kubyikeka, maze kubona yatevye kuja mu kwezi, ngo yaguze ngo test, yaguze ama test, yaguze menshi, yaragize imwe yavuga atonya reka ndabe neza, iya kabiri reka ndabe neza ko iya gatatu gushika ashobore kugera aho tuja kwa muganga arayimenye neza. No kuvuga ngo byagiye gushika jewe nzana aravyakiriye vraiment, ndavuga nti aha nibaza ko tubarira ikindi na muganga ndabona ntisubiramwo neza vraiment, kuko amateste yose yonyine amaze kugira nibaza yuko atagukekeranye yuko imbanyi hari. Hama urumva wari umunezero cyane kuko bari icifuzo ca twese
hama ntiyagura tuwa ahantu inyuma umaze kubona iyindi miryango canke indi makouple aho usanga barondeye umwana umwaka 2 3 canke irenga wowe bibaye ukabona arasamye haba harimo nako karuhuko ukavuga ati byakunze ego nibaza ko hanini nyaba ari umutima yari iyo sentiment ego bimwe bakubwira ati hariho irekwe hariho mu gatondo kumva udashaka gushika ikintu na kimwe mu kanwa no kwibrosa bigorana uranka ivyo kurya ibi nibi amaodeur urayumva cane uramotegwa cane nivyo mu mutwe nari ntangwe kuvyanticipa aho uwo munsi umuntu naciye ndabibwira nabibwiye umugenzi wanje hama ndanabibwira mama urumva aho urumva bose numunezero 100%. Hama rero nca ntangura iyo minsi bavuga ati okay turindire rero bimwe ahora bavuga benzogirire kwe nzoza ndaciragura mbwa bavuga ati mana uzumfashe singendane akagopo uzumfashe mwasenga ngo sinzogenda kuko arahora ubona ugasanga byabaye cyane ntashobora kumenya uko ngena vyifatamo avuga ati bijya ntavyo nkene ibintu by'akagopo mu modoka canke mu nzira maro zobindi mugabo nyene ndagira ayandi basantome notamment kumotegwa cane notamment ivyo byo mu gatondo vyuko ugiye no gushira amazi mu kanwa acagaruka hamwe umara presque umunsi wose nta kintu afungura kivuga ngo kirafata mu nda kubera uko ufunguye niko wumva umerewe nabi hama hacatangura kumva aya mavuta ntamotera neza naramubwira nti umve ndakubwiresha ayo mavuta nzozuraja hanze ucuja hanze akayaga kaguceko hama winjire vyaheze kuko ntayo numva supporta ahandi nkumva umengo sinshaka kugenda mu bantu ndashaka kuguma muhira ahandi nkafatwa n'itiro umwanya nari nkanurumva ndi ku kazi kaza numva itiro riramfana ngo ati ibi byo ni biki bigenda gute umva mugabe ico gihe cose icaba cose nari mfisabo mbaza nabaza swat umugenzi mukuru wanje canke mama canke abo dukorana harimo aba mama ababwira none ibi bigenda gute ukuntu numva nagumanye nyene kwa kwitega naho nyene uwo mwanya uba wumva utameze neza ngakaguma ushushe hama hacaraza rero rendez-vous ya mbere yo ku muganga nta no gucekwa vraiment numva yatangura 15h naza ko twashitseho nka 14h30 kandi stress nini nije nayimutera ntiducegwa tezwa kuba ba mbere ikintu cyose hama tushitse ku muganga aratwakira aratubaza bimeze gute nimba nyanyu ya mbere ego nawe arabona nyene ngene muga ntituzi ibibazo tubaza turindira ivyo atubwira acagira ecography uwo munsi niho twumvise umutima aho rero vyari bihindutse vyose kwa gushuha kwavuye nko kuri 20 canke kuri 100 kuja kuri 200 mu kanya gato kuko uwo mwanya nibaza ko ariho narealije gusumba hariho ubuzima muri jewe hariho umuntu ari muri jewe ariko ari developer buke ntavyo mbona simbona ingana ariko ari developer rero kwa kwiyengenga babwira umuvyeyi foko ndagufata nkankama foko ndabikora nyene ndavyumvira ko ari ico mfungura ari uko ngira sport ico gihe naciye ndayihagarika ko baca bambwira ati oya ufise inda nta sport ugira uraryama ukavyuka ugatambuka boro mbwa nta sport ugira ndakwibukije yari process ya mbere urumva uba witeze ahanini ku bantu bari iruhande yawe ni ikibaza kuvuga hama ca turataha murumva uwo mwanya ntituba turamenya sex wumvise uwo mutima gusa urumva ntashe ubuzima bwari buje guhinduka encore plus ntiyari ikiri ndafise umuntu muri jewe mbwa yari bya bintu ni vya vrai umva
vomisa ninagira iki ndaza kuvyumva fwasa kubera numvise umutima wiwe. Nari nzi yuko inda ni 9 mois, amezi 9 aheze uribaruka. Hama ikindi nari nzi yuko habaho ama fausse couche gusa, kandi nico gihe ndibuka abona baza bose bambwira ati igice ca mbere c'imbanyi turaruhuka kugira ntihabe fausse couche. Nivyo narinzi nta bindi. Umva nasenga kandi bambwira ati uhejeje amezi 3 ya mbere iyo periode ubuyirenganya. Still si umuganga yabimbwira, nabari ruhande yanje kuko niwo nabaza gose. Hama ico nakora rero nagerageza gukora ibyo nibaza ko ari byo ntezwa gukora kugira ayo mezi 3 arengane. Ico gihe niho bacatangwa kumbwira oyaha umuntu afise imbanyi ntajyamira kuri uru rubavu ajyamira kuri uru. Oya ntushobora guhaguruka nyene nk'umuntu yirukanga buhoro buhoro. Oya zurafungura, oya ntushobora utezwa gufungura hatarazamwe yuko utezwa gufungurira ivya babiri. Aho je bati okay none estoma yongerekanye. Kuri twebwe ico gihe yari umwana uko biri kose. Umva wa mbere mwarasenze mwavyifuza, akatashitse ko nuko tukigira ubukwe tumaze kumva kumwe ugenda uraganira n'abo mu muryango w'abagenzi n'iki, hari ico twari twabwiranye turumvikana tuvuga tuti Imana ibikunze twokwiha umwanya kwanza kubana twebwe turi babiri imbere yuko hobaho gusama. Twari twihaye amezi 10 tubana twenyene kuko yari mu buryo bw'uko umaze kuganira na bamwe urumva yuko umwana avutse yashikira ahantu homengo baracari ko barirondera hagati yabo, ugasanga umwanya wo guha umwanya wundi kumuha attention niki hamwe n'umwana ukamengo birasekanye. Bamwe bamugaca usanga no kugira ngo habeho uwa kabiri baciye bahiye igihe. Donc Imana presque yabikoze uko twari twayisavye uko niyuka neza umengo ari amezi 9 nyuma yuko twakoze ubukwe mba ntihenze. Uwo mwanya wo kubana twawugize niki tugiye tubona bibaye yasamye wari umunezero cyane. Hama umuhungu umukobwa no kuri nta cifuzo cyane ngo uyu cankuriya ko twibwira tuti uwa mbere abaye umuhungu Imana ikabigenza neza, wa kabiri akaba uwundi, ko umuntu yamakunda kugira byose. Hama urumva niyo ariko arabahezagira abwira ngo muzogire ngo vyona ngo uhungu nakobwa niki biraryoha. Reka mbere kubyo no kwita ko bisanzwe. Ica mbere ubundi se umuntu novuga ngo arasaba ibintu byinshi. Ngabe ico gihe niba nibuka neza hari ikintu yakunda haroje yakunda panaje gusa je y'ahantu kanaka yari kure yo muhira. Yaravuga ati n'ubuntu mashaka yaje mu mutwe naca mbona okay ico gihe ntari ngendesho dufise, nkaca mbona taxi kugira ngo nyaruke, nkaca mbona umwanya, nkaca ndabida na ndimwe n'ibikavuga nti okay uyayipfujije singuma ntangura kumutevya. Icoje gushora n'ubundi amataki mubwira yaca niruka agaja kwizana akayimuzanira. Ico ni kimwe. Ica kabiri ni uburyo umuntu ubusanzwe uzi hariho uruhande utamumenya kubera amahormone rimwe acatangura kuzarahinduka muri we, ugasanga arageze igihe akakora yuko nta kintu na kimwe ashaka. Hama ukaba wumva umengo ke ndumva ko atashaka, reka basi ndamufashe ni kimwe ati okay none nkico gufungura hageze gusohoka sinzi ico mpava nambara muri ko muraganira akavuga ati sinzi ko ngeyeho canke mbabaye. Wowe kaburi ivyo bintu birabaho gute umuntu atumva yuko ngeyeho canke mbabaye. Hama murumva muri uko gushaka kumufasha kugira ngo abitore, ugasanga ahubwo rimwe na rimwe uri kugira nabi. Banze umureke wenyene yitore. Hama urumva je sanzwe nkunda ibintu bitonze tunyarutse twereke dutaba muri vyonye none okay ushaka iki canke iki canke iki kwera kumbari ivyo bitatu nta bindi bihari kwera iki wumva umengo utangwe kunshira ko pression uranduhishije mvuga ati okay
nashaka gufasha none ndavyingenzemo gute ikindi navuga ciza urumva nubwo yari imbanye ya mbere ni uburyo no muri byo byose n'igihe byaba bigoye umuntu akuze aragarura icyo yafunguye agafungura ikindi kikagaruka kumva arushe kumva agize iki si kenshi yavyerekana jewe kuko urumva umuntu mwaragize fiançaye mwakurenga murabanye mu nzu umwanya wose amezi ashika 10 urashobora kubona ko hari ikintu cyahindutse canke kitahindutse ukabanza kwanza kumubaza niki buhoro haciye umwanya akakora ati nariko ndababara canke nahindutse canke nahingize iki mugabo uko kwifata Jeje rirakomeye novuga yuko mu buryo bubiri yaraberewe kandi ntiyaraberewe yaraberewe kuko imbanye ya mbere ntiyahindutse gose hama sinovuga vuga ngo yaraberewe kuko yaravyibushe katari gatonya kandi kuvyibuha utabiteguye hama ibiro vy'ico gihe birafise inzigo nyene biratora aho bija gasanga yavyibushe nyene hama urumva muri amezi matkenyi umuntu wari ufise ishusho kanaka nubwo ubuzi yuko ari imbanye n'iki urabona ko yahindutse donc kuberwa ego kubera aba ari umuvyeyi hariho ubwiza bwavyo hama aussi nuko kuvyibuha vyihuse ego yaraberewe ego oya kubera sinari nzi inganuko sinari niyizi yari irya mbere nshikanye ibiro nari mfise ico gihe twagize mariage mfise 68 kilo hama mva ngaho nshika kuri 96 urumva mu buzima ari irya mbere donc nico bituma avuga ati sinari imberewe kandi ikindi naco haragera igihe avuga ati okay ndambara ikubu unye kuko urumva ico gihe impuzu z'umuntu afise 68 kilo n'iz'undi biro bigenda birongerekana biratandukanye kandi rero ukacuba oblige kuvuga ati ngira ndondera impuzu zitazosa kuguma mpindura nininya mpaka iyi periode yose iki gihe cose tugihejeje même après umwana yavutse hama ahandi ariko narakunda umubiri wanje kubera wari utwaye ubuzima naho navuga ati simberewe vraiment umva uravyibuha amatama mu maso ukuntu utiyizi mugabo ahandi nkaryoherwa no kubona umubiri wanje ingene uriko urakora ivyo ntarinzi ko ushoboye gukora nari ndabizi ku bandi canke naho nyene ico ubayemwo kirasumba ico ubonye ku wundi canke ico wumvise ku wundi donc ego novuga gutyo umutwe directement ati umwana yapfuye kwa nabuze kagatima ntavyo aravuga umuganga wewe umuganga acavuga ati nta mutima w'umwana mbona